Hope TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Kuko Yesu atarusaba na fitani ni mwe mumbi, yazika gute funga kinywa pumbafu numa tamo shoka kenda 14 ego 14 havuga ati atoranya 12 amaze kuzikanamira atoranya abigishwa 12 bo kubana nawe maze babatume kwigisha no kugira ububasha no gusenda abadayimoni. Kumba abigishwa ba Yesu bari bafite ubasha gusendiki abadayimoni n'amajini. Abadayimoni aribyo bisigo, aribyo majini, aribyo bikango, aribyo binyamwonga, aribyo bisuguru, ariyo majini. Yesu niwe afite ubusabane nabyo, yarabyirukana pumbafu. Igitangaza tubona uyu Muhamadi Imana yiwe imurungika ku bisigo, ku bidayimoni, ku bikangwe, ku binyamwonga, ku bisuguru, atikisha bicehe ibyo bisigo mu batumwe ku bigo bigendehe ngo bigishwa b'ibinyoma n'abazoja mu muriro hamwe n'amashetani. Siko avuze gayemwe, siko avuze kabisa. Jewe nyiramanura guhanure ndanakwereka abapasitori ico muri hama nawe uze kugira ico uvuze ni wagaruka dutorera ico gitabo kitubwira ati umwe muri twebwe n'umugwanizi c'abakristo paji ya 51 udusomere tubanze tumenye abapasitori ni vyabo bimeze bite bigenda gute. Haravuga ati wiki aho usanga ububeshi n'ibinyoma, ahantu uzosanga ububeshi n'ibinyoma urashobora kwemeza udatinya ko aho ushobora kwemeza udatinya yuko habaye ukwinjiranwa n'abadayimoni. aho hantu uzobona pastor karigisha shiragwe n'ibinyoma uzumenye ko yinjiranywe n'abadayimoni. kandi abenshi muri twebwe abapasitori, kandi abenshi muri abo bapasitori nyene uko bavyemerera muri ico gitabo cabo twaremewe impwemu mbi, aba bararemewe impwemu mbi mu bikorwa vyacu kubera ibinyoma tuvuga. kubera ivyo binyoma yagenga kubeshera Muhamadi akabeshera Allah, aba ngo baramaze kuremerwa impwemu mbi. None abantu baremewe impwemu mbi abapasitori hari ivyiza bo twigisha wapi kabisa? namwe muvugisha ukuri, aba bo twigisha iki? Ico ni gitabo c'abakristo c'abapasitori nyene bigiramwo, bose baremera ko binjiranywe n'abadayimoni mu kuvuga ibinyoma. None uje kuvuga ibinyoma hano, jewe nje kuvuga ukuri nisunze inyandiko. Ikinyoma ca mbere aherejeko ngo uhoraho Allah ngo azoja mu muriro ngo ashe. Acasoma Aruru al-Marjane paji y'igihumbi na 71 ihadisi 1810. Ibi mwaba muhenda bakirisu ngo Allah azoja mu muriro ngo ashe. Reka ndagukosore kamwe kukandi soma hiyo. Niyo mada cha gicigo cuno munsi. Acha tuombe Mungu. Reka dusenge Imana. Mungu Baba yetu, Data wa mwijuru, tunakushukuru tena, tunakushimia kana kwa muda mzuri umetupea tena, mwanya mwizi duhaye kana, umetulinda tangu asubuhi wa mugitondo tuzigama mpaka saa hizi kugeza no mangu, kwa kufikisha makusudi yako, kugira ngo dushitse ubugombe bwawe, kwa maana umetutuma ulimwenguni kote waturungise imisi yose twende tukapasha habari njema, tuje tubwiriza ubutumwa kwa kila kiumbe waremwe wese aminie na abatizwa ataokoka, kwizera kabatizwa zokizwa, na si amini utizera. Nyuma aho dufite ikigo kivuga muti ni yahe Mana yatumye Muhammadi ku majini no ku bantu. Nico kigo cy'umunsi, sawa? Nico kigwa cy'umunsi. Ndagusabe gato Mwalimu Isa ufata iminota 3, sawa? Usoma amajambo beranda yahawe n'umwanyeranda ashikira abantu beranda abisilamu. Soma iminota 3 insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Naona mwigisha mazikitegura. Ana dakika yake 20. Kana afise iminota 20. Karibu mwalimu. Kaze mwigisha ku minota yawe. Aya, Bwana Yesu nasifiwe. Aya, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi. Twishimiye Imana kuduha umwanya ili tupate kuongea na ndugu zetu Waislamu. Kubanira bene wacu Abaislamu. Tunatamani wajue ukweli na ukweli waweke huru. Twifuza bamenye ukuri kwa mwidegemvyo. Tangu juzi tupo hapa kuva kwa gatandatu kwa gatanu turi hano, watu wakipata faida kwa maneno ya Mwenyezi Mungu, abantu baronka inyungu ku majambo, na najua wengi sana wanafaidika, ndazi benshi bako barunguka, na wengi wanajua ukweli, kandi benshi barazi ukuri, na ukweli inaenda kuwaweka huru, kandi ukuri kugiye kuba mwidegemvyo. Mada ya leo ikiga cuno munsi tulitamani kuwauliza Waislamu, twifuje kubaza Abayisilamu ili tujue huyu Mungu ngo tumenye Imana aliyemtuma Muhammadi, yatumye Muhammadi kwa watu na majini, ku bantu n'ibisigo. Kwa kuwa tulitafakari ama kusoma kwenye vitabu tofauti, kandi twarasomye mu bitabo bitandukanye, hatukuona nabii mwingine Mungu alimtuma kwa watu na mashetani. Twabonye umuvugishwa numwe yarungitswe ku bantu n'ibisigo, lakini kwa jinsi Waislamu wanadai, ariko kuko Abayisilamu bo bikwita kugikiriza na kusema kama Muhammad ni mtume Mwenyezi Mungu, bakavuga yuko ngo Muhammad ni intumwa y'Imana yo mwijuru. Lakini wakati tunasoma Qur'ani, ariko dusuzumye neza ugasoma Qur'ani, tunaona Muhammad katumwa kwa watu pia na majini. Tubona yuko Muhammad yarungitswe ku bantu n'ibisigo, lakini hatukuona ndani ya Biblia nabii mwingine ama mtume mwingine akatumwa kwa mashetani. Ariko dukengoje muri Biblia ntitwabonye umuvugishwa numwe yarungitswe ku bantu n'ibyo bisigo amashetani. Maana sababu ya kujenga hii teme ama hii topic ama somo, nico gituma mu kubaka kino kibazo cyacu cindo n'inyigisho, watuambie ni Mungu yupi huyo aliyemtuma Muhammad kwa mashetani na kwa watu. Tubaza mbega ni imani yahe yamurungitse ku bantu n'ibyo bishetani. Kwa hiyo kubw'ivyo tunatamani mtusikile kwa makini, twifuza kugira ngo mutwumvirize mu bwitonzi, kwa kuwa hapa kuna sehemu ine tutajifunza. Hari imigabane ine twiga. Sehemu ya kwanza, huyu Mungu tutamtafuta. Icambere tuhigiye Imana, tumjue huyu Mungu aliyemtuma Muhammad, tumenye iyo Mana yamurungitse Muhammad. Sehemu ya pili, lazima tumjue Muhammad ni nani. Ica kabiri tumenye Muhammad ninde. Na sehemu ya tatu, ica gatatu, hao watu waliotumwa kwenye Muhammad alitumwa kwa hao watu, abo bantu yarungitsweho ni watu gani? Ni bantu bahe? Na pia tujue hayo majini kwenye Muhammad alienda kuwapelekea ujumbe. Tumenye n'ibyo bisigo yatwariye ubutumwa. Hizo ni sehemu muhimu tutapitia. Ni bigabane ine canke imicine tuvuga. Sasa mada yetu tuliyosimamia ikigo duhagarariyeko kwenye kitabu cha Qur'ani 46:29. Mu gitabo cy'Qur'ani cyitwa Al-Kahf 46:29. Msomaji mzuri tusomee hapo. Ngo mwibuke uburyo twakuzaniye imigwi y'amashetani. Ndio. Izi wawe kumviriza Qur'ani. Kandi bamaze kumviriza baravuze ngo ni muceceke. Ni kuvuga wibwira bagenzi ngo muceceke. Bumvirize kwa majambo y'Imana. Haya tunasoma ka 46:29 na tuonesha namna gani ikigabane ngene gatandatu 29 havuga Muhammad alikuwa anasoma Qur'ani. Ngo Muhammad alikuwa anavuga Qur'ani. Makundi ya majini kakuja kusikiliza Qur'ani. Umugwi bisigo uza kumviriza Qur'ani. Na wakasemezana hayo majini. Hanyuma ibyo bisigo by'amashetani biravugana. Nyamazeni. Kani muceceke. Sasa tusikilize ufafanuzi anatuambia nini. Ngo noneho isobanura bugiki. Ndio tusome. Muhammad uko yarungitswe ku bantu. Kwa jinsi Muhammad katuma kwa watu. Niko kandi yarungitswe ku bisigo alivyo majini. Ndio alivyotuma pia kwa majini. Mwiko Qur'ani ni migani y'intumwa. Kama vile yanasema sibigaragaza. Hadithi na Qur'ani inashuhudia. Ariko uko babonana navyo. Lakini jinsi alikuwa anakutanana na hiyo majini. Twebwe ni tubizi. Waislamu wanasema hatujui. Lakini alikuwa anakutanana na hiyo majini. Niendelee ile nani tafsiri yake nyingine? Hapo ni sawa.
Okay, hanyuma intumwa Muhamadi amaze kuzana ikibazo. Baada ya hapo Muhammad akaleta hoja, abaza maze abanyanyiyo bananirwa kwishura, lakini Waislamu wakashindwa kujibu. Ariko babwira ati ngo bene wanyu babibi bisigo, lakini ndugu zenu majini bobo ngo bisuye neza. Jibu sahihi. Sasa lero ni hapo tumejenga hoja yetu, niyo twubaki ikibazo cyacu. Mada yetu tumeitengea hapo, aho niyo twubaki. Kwa kuwa Qur'ani inaonesha, Qur'ani yekana Muhammad katuma kwa watu, Muhammad arungikwa ku bantu, na pia katuma kwa majini, no kuri amashetani. Ili tukatizama, turaraba hakuna nabii mwingine katika Biblia, nta mukozi w'Imana muvugishwa n'umwe mu bavugishwa mu Biblia, Mungu alimtuma kwa mashetani, yamurungitse ku mashetani. Ndipo hapo sasa tunatamani Waislamu watuambie vizuri. Rero Waislamu tufuza mutubwire neza. Tunaenda kuchambua hatua ya kwanza. Icambere rero tugiye gusuzuma tukigaragaza. Cha kwanza, icambere tunatamani tumuone kwanza huyu Muhammad. Tumubone huyu Muhammad. Baadaye tutaenda kumtafuta huyu Mungu aliyemtuma Muhammad. Tuco turondera iyo Mana yamurungitse. Kitabu cha Wakezi Mitume. Igitabo cy'abagore Wakezi Mtume ukurasa wake wa 12. Tunamtuangalia namna gani hii hadithi inatuambia nini kuhusu utume wa Muhammad. Tuangalie namna gani, kisha tuende kumalizia Muhammad huyu Mungu alimtuma. 12 igitabo cy'abagore ba Muhammad sunge abagore benshi. Ndio. Umaze Muhammad agira ubwoba asubira ku mugore wiwe. Aramwiganira. Abwo nyene acafatwa n'inyonko idasanzwe. Maze iramudugamwo. Abwira umugore wiwe kugira ngo amupfuke. Maze abaze kumufuka ati ngo jewe nigiriye ubwoba umushaha wanje no gukirimbirwa n'amashetani no kunyonona ubwenge bwanje. Maze umugore wiwe aramufatira hejuru ngo reka ivyo. Yitwa Hadija. Ngo jo nibyo shaka kugushikira ko wewe, ngo kuko wewe wite uraba neza abantu nese kugira neza abantu ukikora imitwaro yabo. Wewe onijyo satani nashoye kugukirimbiraho. Ngo ariko ngo nakurahiye wallahi ngo nabaze kubona yuko umaze gucika intumwa. Hapo tunasikia na hadithi inatueleza vizuri. Hadithi tugira neza namna gani Muhammad alikuwa sehemu inaitwa Jabahira. Muhammad yari masenga y'amabuye. Hapo alikaa na kitafakari. Aho yari ko ariyumvira. Muhammad kuna kitu kilimtokea. Hari kintu cyamushitseko. Hicho kitu kilimtokea. Icyamushitseko kikamtia wasiwasi. Rero kiramutera ubwoba. Muhammad anadisia. Rero Muhammad alikora vuga. Anasema ikamharibu akili. Ngo cyaranyoneye ubwenge cyo gisigo. Kilimharibu akili. Ngo cyaranyoneye ubwenge. Muhammad alienda mbio kwa mkewe. Rero ngaja ku mugore wiwe. Wakati alifika kwa mkewe, ashise ku mugore. Akaanza kumhadisia mambo yalimtukia. Amwiganira ibyamubayeko. Akamwambia, amubwira, mimi naofia nafsi yangu. Ngiye ubwoba umushaha wanje. Kutezewa na mashetani. Ukirimbirwa n'amashetani. Mkewe akamdakia. Umugore bamusamira hejuru. Akamwambia haiwezekani. Basi ndio kwako. Ni mtu mzuri. Wewe ni mtu mwiza. Kwanza tuliandika end pale. Ya pili sasa. Haya ujumbe tunaupata tunapata riwaya hii kwa malaika Gabrieli ndio wayagiriye operasiyo cyangwa kumubaga Muhammad amukuremwo satani yari muri we cyangwa mu mutima wa Muhammad. Ndio umumarayika ngo yagize operasiyo cyangwa aramubaga akura satani mu mutima wa Muhammad. Mara ngapi? Inshuro 3. Hapo tunasikia kama Muhammad kapasuliwa, katolewa shetani. Tumba Muhammad bamubaga operasyon bamukuramo satani. Sasa shetani anatolewa kwa operasyon. Yema mu bwenge impemu mbi wayivanamwo umukasi bakata cyangwa ugwembe mu mutima. Hapo kuna mashaka. Aho rero niho dukekeranye. Tunatamani kujua huyu Mungu alimtuma. Tucha tusuzuma iyo Mana yamurungitse nini. Tunaenda kuona kuko twabonye huyu Mungu iyi Mana alimtuma Muhammad. Yarungitse Muhammad. Lazima tumtambue na tumjue. Reka tumusuzume. Malizie kusema hivi. Ndarangije mbuga. Kama kitabu cha Alulu al-Marjan. Alulu wa Marjan. Alulu anasema nini? Tuangalie. Huyu Mungu Imana Muhammad ilikuwaje? Mwisho wake tushaona. Yarungitse Muhammad.
tushahona, twamaze kumubona. tunaona hapo kila mtu mwenye anapata Umuntu wese akurikirana atajipatia jibu, araza kwihinyisha. huyu Mungu aliyemtuma Muhammad, Iyi Mana yarungise Muhammad, Mungu wa mbinguni, si Imana y'ijuru n'isi. mwingine Ni yindi Mana tutamjua baadaye. turaza kumumenya mu kanya. Alulu 1171 Igihumbi kimwe mirongo irindwi na rimwe. inasema nini hadithi ya Ibn Malik? Ibn Malik, Anas bin Malik ivuga gutya, Anasema nini? yuko intumwa intumwa Muhammad yavuze Jehanamu irabarindiriye, izovuga gutya, mbega hari inyongera, ndio kugezaho Allah azohonyoza ukuguru kwiwe, yinjiza ukuguru kwiwe muri Gehinomu, maze Gehinomu zokivuga birahagije. Sasa huyu Mungu wa Waislamu, Imana y'Abayisilamu, na ndiye aliyemtuma Muhammad, niwe yarungise Muhammad. Hadithi inatuambia, hadisi tubwira kama huyo Jehanamu itadai, Gehinomu izokwishyuza. Itauliza, je, kuna nyongeza? Ibaze ikibazo, mbega hari inyongera? Na kama ipo ije tu, nimbi hari iyo nyongera nize, ikaonekana hiyo nyongeza, iboneka inyongera rero ni Allah, Imana y'Abayisilamu, Imana y'Abayisilamu anaenda Jehanamu, niwe azoja muri Gehinomu. na wakati aliingia Jehanamu, igihe yagiye muri Gehinomu, na milango yote ikafungwa, imiryango ishirugagwa, na sehemu zote yake za impande zose za Allah zose zinjira muri Gehinomu. Kuaje Mungu rero izoba imani yahe aende Jehanamu, igende muri Gehinomu. Huyu Mungu Imana anaenda Jehanamu, ija muri Gehinomu, ana wasiwasi. Twasoma kinga kuri Biblia inatuambia nini? Biblia tugira iki? Ufunuo 20:10 endelea hapo baba. Ibyahishuriwe 10. Ndio. Tuangalie Biblia inasema ni nani anaenda Jehanamu. Ufunuo 20:10. 20:10 havuga gutya. Tuangalie Biblia inasema nani anaenda Jehanamu. Mbega ninde aja muri Gehinomu? Ili tujue kama hule mwenye anaingia Jehanamu kwenye hadithi inatuambia, je, analinganishwa na huyu mwenye Biblia inasema? Havuga gutya, ndio, kandi umugwanizi yabazimiza ateregwa muri cyo kiyaga cyo kumuriro n'amazuko kirimo naco gikoko nawe muvugishwa w'ibinyoma, bazobabazwa ku murango no mwijoro ibihe bidashira. Tupatia wa kuingia Jehanamu, rero Biblia twemeze ugoja muri Gehinomu Ibilisi ni Satani, Ibilisi Satani na mnyama kandi rero gikoko nabo muvugishwa w'ibinyoma, nabo bose bazoteregwayo. Hadisi yatubwiye Allah ni yeye pia naye ni nawe kandi ataenda motoni, azoja mu muriro. Sasa tuangalie turabire Mungu yupi huyo? Imani yahe Waislamu, wakati ni mzuri, igihe cyanyu ciza wo kwiyumvira huyo Mungu, mumenye iyo Mana anayeenda motoni, aja mu muriro. huyo aliyemtuma ninde yamurungise Muhammad aja mu muriro. Murakoze kunyumviza amashi menshi. Haleluya, amen. Abakozi b'Imana bigisha nk'uko bagasigura gutya, cyambere mbanza kubashimira kuko sinobagayira kuko niko bashoboye. Na kare umwana uko avuga kose uramushimira nyine, ntabwo umugayira no kose, kuko umugayiye ubukozi ikosa rikomeye cyane. Ndagushimira nkuko niko gusa nyine ubitahura. Mwami Idrisa, minota 20 ngino ukosora iki bitwa ikosora, mutahuza batarataho kigwa ibyo bitwa inyandiko. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakristo amahoro y'Imana bane namwe. Ndashimiye mwarimu w'abakristo avuye ngaha. Wewe ndabona ari mwarimu, ntabwo yaje gutukana nk'uraho, yaje kwigisha kandi ndamushimiye. Iyo abakristo bose bagira indero bakigisha nkawe, ngira ngo ibyo bigisha byoheba bigatahurika kabisa. Nukuri Imana imuhezagire, ntazopfe akiri umukristo, azopfe yabaye umusilamu. Allahumma amin. Kubera ikivuze gutyo, yagiye ngahari hagarara ko kubinyoma arabyigisha neza, nyina bishiramwe nyina bigira ukuri, aca araboneka ko ari mwarimu. Jewe namushimiye ko ari mwarimu kabisa, kandi Imana imuhezagire, je ndazi bigiye gutahurika. Ariko yihangane namukosora, kuko nanje ujyanje nka mwarimu, uje nka mwarimu nza nka mwarimu, uje nk'igitandero ndagukorerako. Niko bimeze, niko bimeze. Kubera rero mwarimu yaje atuje, reka nanje ndamwigishe ntuje.
ahereje mu byashure Yohana 10:20 ngo abantu ngo bigishwa b'ibinyoma n'abazoja mu muriro hamwe n'amashetani. Siko avuze ga yemwe? Niko avuze. Siko avuze? Kabisa. Jewe nyiramanura guhanure ndanakwereka abapasitori ico muri hama nawe uze kugira ico uvuze ni wagaruka dutorera ico gitabo kitubwira ati umwe muri twebwe n'umugwanizi c'abakristo paji ya 51 udusomere tubanze tumenye abapasitori ni byabo bimeze bite bigenda gute. Haravuga ati wiki aho usanga ububeshi n'ibinyoma, ahantu uzosanga ububeshi n'ibinyoma urashobora kwemeza udatinya ko aho ushobora kwemeza udatinya yuko habaye ukwinjiranwa n'abadayimoni. aho hantu uzobona pastor karigisha ashiremwe n'ibinyoma uzumenye ko yinjiranywe n'abadayimoni. kandi Yego. abenshi muri twebwe abapasitori kandi abenshi muri abo bapasitori nyine uko babyemerera muri icyo gitabo cyabo twaremewe impemu mbi, aba bararemewe muhemu mbi mu bikorwa byacu kubera ibinyoma tuvuga. kubera ibyo binyoma yagenga kubeshera Muhamadi akabeshera Allah, aba ngo baramaze kuremerwa impwemu mbi. None abantu baremewe impwemu mbi b'abapasitori hari ibyiza bo twigisha? Wapi kabisa. Namwe muvugisha ukuri, aba bo twigisha iki? Icyo ni igitabo cy'abakristo cy'abapasitori nyene bigiramwo, bose baremera ko binjiranywe n'abadayimoni mu kuvuga ibinyoma. None uje kuvuga ibinyoma hano? Jewe nje kuvuga ukuri nisunze inyandiko. Ikinyoma cya mbere aherejeko ngo uhoraho Allah ngo azoja mu muriro ngo ashe. Acasoma Aruru al-Marjane paja y'igihumbi na 71 ihadisi 1810. Ibi mwaba muhenda bakirisu ngo Allah azoja mu muriro ngo ashe. Reka ndagukosore kamwe kukandi soma hiyo. Hadithi ya Anas ibn Malik. Yego. Alisema kuwa Mtume Muhammad ati numa imana Muhammad yaravuze iti amesema Jahannam itaendelea kusema ati umuriro cyagiye kumusimbera kuzobandanya uvuga uti je kuna nyongeza. Abantu bamaze guterwa mu muriro uvuga uti hari abandi bantu bagikeneye guterwa mu muriro mpaka Allah gushika uhora imana rugira byose Allah atakapoweka unyayo wake azoca ashira kuri wa muriro ikirenge ciwe, na hapo kandi aho utasema kat umuriro ucuvuga ati Allah tureke uratura kwije abo baturira barakwiye kat komeza napa kwa nguvu yako. Ati umuriro wenyewe ucuvuga ati ndaraye ku nguvu zawe tena na zile sehemu nyingine za Jahannam, na zile zingine sehemu zingine ni za Jahannam, ibindi bice by'umuriro, kuko umuriro ufise ibijyanye ngahe murabizi mwebwe? na nivyo bazi umuriro ufise imiryango myinshi yose izoca yegerana iyo imiryango y'umuriro zitakaribiana kuwa pamoja, hama ya miryango yose yegeranije hamwe. Komeza yaheze ego jameni ngaho harimo gusha kwa Allah. Oya mbega Bibiliya uhora harasha kuvayo 14:24 14:24 kuvayo haravuga ati avuga ngo iki? nuko mu gicugu cya nyuma ego mu gicugu cya nyuma ego uhoraho mu gicugu cya nyuma ngo uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'umuriro. uhoraho ngo acishiriza ari mu nkingi y'iki? y'umuriro. Yari yahiye rero mu kwizera kwabo Imana irasha bazakubwira ngo Imana iri mu nkingi y'umuriro, si sawa? Ego inkingi ifashe umuriro uhora hariyo, none arasha bambarize kwanza. Ngoya mwumvise abakristo babumvise ngoya ntasha, kuko niwe yaremye iki? yaremye umuriro. Umuntu yaremye umuriro bamuturira wapi? ntibikunda. Imana nishobora gusha ikirirwa n'ibyo yaremye. Ibyo ntibibagwa n'ubeshi bw'abapasitori abanyene. Aca aragenda rero mwarimu agenda kwa Muhamadi, agenda muri Korani 4:6-2:9. Reka njye gucikwa nyezina rero 4:6 yahere 4:6-2:9 nyarutsa 2:9 aravuga ati Bismillahirrahmanirrahim, ku izina ry'Imana nye n'imbabazi nye n'impuhwe. na wakumbushe ati bibutse tulipokuletea kundi la majini kuja kwako kusikiliza Qur'ani, ati igihe twakuzanira umugwi umwe w'amajini kuza kumviriza Qur'ani, basi yego walipohudhuria walisema kuambiana ngo ya majini amaze kuza kumviriza Qur'ani ngo acatangura kubwirana ngo iki? nyamazeni msikilize maneno ya Mwenyezi Mungu. Ati ni muntu umwe wumva amajambo y'Imana. Na ilipokwisha somwa iyo Qur'ani imaze gusomwa walirudi majini kwa jamaa zao na wakiwaonya. Aya majini yaciye agenda ku majini magenzi yayo kuyabwira, ayabwira ngo ikikomeza wakasema enyi watu wetu. Amajini acagenda ku magenzi yayo arabwira ati yemwe bagenzi bacu, hakika tumesikia kitabu kilichoteremshwa
kilichoshushwa baada ya Musa ati burya twumvise igitabo kindi cyururukirwa inyuma yande ya Mose bisigura ko ano majini yahora yumva n'igitabo Musa yagize gute yahawe kivyage Zwe. ariko cyangwa twumvise n'ikindi gitabo cyaje cyitwa Qur'an. Sasa cyenda keneye kumenya ku bantu b'abamenyi ikosa ririhe mbega Yesu nawe utubwira ko mu gihe cyawe byagenze gute Mariko 3:11 3:11 mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko yego haravuga ati impemu zihumanye nazo uko zimubonye Yesu zamwikubita imbere zigasemerera ziti zaca zigenda kwa Yesu zikikubita imbere ya Yesu zikavuga ngo iki uri umwana w'Imana. abakristo bose unamusi bemera ko Yesu ari umwana w'Imana Baravyemera. amajini ntiyemera ko Yesu ari umwana w'Imana Aravyemera. none amajini yumvise Qur'an akavuga ko igitabo cy'Imana n'amajini kwa Yesu akavuga ko Yesu ari umwana w'Imana n'abakristo bakemera ko Yesu ari umwana w'Imana bakemera nkayo ikosa ririhe atara pastor gusa yoshaka kuzimiza abantu gusa nuko tiga amajini arumva iby'Imana nenda babaze igihe mubwo muratarabura mu izina rya Yesu ibyo musoma ntabyumva none abyumvise ikosa ririhe Paulo wenyene yarazi ko n'amadayimoni ahabwa n'agashimwe Paulo yarabizi yabikorera ba mbere 10:20 haravuga ati wiki ariko jewe Paulo mvuga yuko ibimazi y'abanyamahanga batanga Paulo wenyene yarazi ko hari ibimazi abanyamahanga batanga babiha abadayimoni none nyima amajina atayazi Paulo mbega ibyo mushire mu bwenge mu mutume mwiyumvira pana kumva musoma kantu gusa batagacahura bagasimbirako Paulo nguyu yarazi ko bihabwa n'amashikano yabimenye gute uwo ni Muhammad ayaza ko Muhammad tuwatugo ndabana yaramukosora acaragenda mwarimu ngo wakeze mutume urumva ngo bagora bibo ngo adica ngo niwe yavuze ngo Muhammad ngo yabaye ngo intumwa ngo we Muhammad ngo ntabwo wagendewe n'amashetani ngo ahubwo ngo wabaye intumwa tora historia ya Uislamu page 10 ati rero wewe uyu hadica ngo niwe waje mu kugira Muhammad intumwa nagira nakubwira yuko utazi ibintu bibaze Hadija ntigeze abwira mutume ko yabaye intumwa ahubwo washingiye nta intumwa y'Imana ninde ko yabaye intumwa somera historia ya Uislamu page 110 haravuga ati weke kwa upande wa Nabii Muhammad ati ku ruhande rw'intumwa y'Imana Muhammad ingawa wakati huo alikuwa ameshakamilia umri wa miaka 40 Muhammad yahawe ubutumwa maze imyaka 40 lakini tukio hili lilimtokezea ariko ibyashikiye Muhammad byamubereye ryari katika pango la Jabal Hira ni mu musozi mwishamba rya Hira lilimtia hofu kubwa sana ati ibintu yahuriyeyo nabyo byamuteye ubwoba bukomeye intumwa y'Imana Muhammad basi mtume Muhammad intumwa y'Imana Muhammad hivyo haraka sana akaamua kuondoka katika pango hilo la Jabal Hira amaze kubona ibyo bitangara muri Jabal Hira acagenda yihuta agenda muhira lakini kabla ya kufika popote imbere yuko ashika hariho hose alionana na umbo kubwa la malaika Jibrili yahuye n'indemano idasanzwe y'umumarayika Gaburiyeli ambaye alimwambia Gaburiyeli yabwiye Muhammad ngwiki ewe Muhammad ati wewe Muhammad mimi nilitumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ati jewe Gaburiyeli natumwe n'Imana kuwa wewe Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu uri intumwa y'Imana na mimi ni Jibril kandi jewe nabikubwiye ndi Gaburiyeli malaika wa Mwenyezi Mungu umumarayika w'iki w'Imana wari Hadija oya genda mwige kuzimiza abakirisu basubire ku ishuri genda mwige ibyo mutazi mubatse Muhammad yabonekewe na Gaburiyeli acaraza ngo murabibona rero ngo Qur'ani ngo yavuye rero kwa shetani ngo kubera iki asomye Qur'ani kabiri isomo ya Dar es Salaam 2:90 Qur'ani ndagukosore na orthographe ndagukosora ndazo ni professeur mugana orthographe ndagukosora kabisa uri mwarimu mu by'Imana kweri nturi mwarimu aho ndagukosora kabisa wihangane soma hiyo sema fuguti aliyekuwa ni adui wa Jibrili atumuru wasa n'umwasi w'Umarayika Gaburiyeli agakwabo haragakwabo yego abarene gakwabo ntibazico gasigura haragakwabo yego basi huyo rero Gaburiyeli ndiye aliyeteremsha Qur'ani moyoni mwako niwe yururukije Qur'ani mu mushawi w'intumwa y'Imana nde Muhammad aho huyo kugaruka kwa Gaburiyeli bo bagaruka kwa shetani ngo huyo ngo ni shetani ngo niwe yururukije
Qur'ani bandanya nyene 98 ni Kiswahili kike. Igiswahili ntibazi ntarikina n'ururimi ntibatahura Kabisa. komeza Bakwiye gusubira kwiga. komeza he Aliyekuwa adui wa Mwenyezi Mungu ati rero umuntu ari umwasi w'Imana na malaika wake n'abamarayika biwe na mitume wake n'intumwa ziwe na Jibrili na Mikaili na Gaburiyeli na Mikayeli basi hakika Mwenyezi Mungu mu by'ukuri uraho Imana rugira byose ni adui wa makafiri. n'umwasi wanyu mwebwe muri abasi b'Imana mwebwe bahakanyi Kabisa. mwe mumenye neza ko amanuye Qur'ani n'umumarayika nde Gaburiyeli amaze kuyimanukana mbega Qur'ani yayizanye gukora iki 18 imwe Qur'ani ndakwigisha bishaka ku kanyuma 18 ku murongo wa mbere yarutsa haravuga ati wiki Bismillahirrahmanirrahim. izina ry'Imana nyir'imbabazi nyir'impuhwe Sifa zote njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu atamashimwe yose aberewe uhoraho Imana rugira byose ambaye amemteremshia mja wake Nabii Muhammad wayururukije umushumba w'intumwa y'Imana Muhammadi kitabu kitukufu hiki Qur'ani. Imana yanyu ni shetani ko Imana yamanuye Qur'ani muri shetani ati Imana niyo yamanukanye Qur'ani kwa Muhammadi komeza hiyo Qur'ani iyi Qur'ani wala kukifanya kuwa ni kitabu cha uongo. iki gitabo Imana nigeze kigira iki kinyoma kimetengenezwa vizuri sana. icyo gitabo kimeze neza kiratomoye ili kiwaonye watu adhabu kali kugira ngo igitabo kizakugabisha ibiremwa ku bihano bikomeye bitokayo kwake Mwenyezi Mungu bivuye kuhoraho Imana rugira byose. yego Na kiwape habari njema wale wanaoamini kandi igitabo gitanga n'inkuru nziza kuri babandi bemeye na wakafanya vitendo vizuri bakanakora ibikorwa byiza. Umushasi shetani akunda ko abantu bakora byiza. oya komeza ya kwamba hao abo rero wataingia peponi abakora ibyiza Qur'ani za kubabwira ko bazokwinjizwa mu bwami bw'ijuru mu paradiso. komeza wakae humo milele. bicara muri iryo juru nziraherezo. Na kiwaonye banzugezaho umwanya ari muto kirabana kitubwira abo mu muriro ati bazohabwa ibihano. Shetani acibwira ko bazoja no mu muriro. Mbega Qur'ani utubwira iki kubijanye na shetani nyimaro wavuye kwa shetani? Qur'ani mwarimu hariya nyene A'udhu billahi minash shaitani rajim. Twagiye Qur'ani indwi amajana abiri. Qur'ani indwi amajana abiri sawa. Haravuga ati ngwiki na kama wasiwasi wa shetani ukikusumbua niwe wabona shetani wagiye kuzara kugora basi sema uzoca uvuga uti a'udhu billahi minash shaitani rajim. ati ndikinze kuhora Imana rugira byose ndine na shetani yavumwe. ni gute igitabo cyo gucomanurwa na shetani akongera kivuma? Nimba byukuri mukoresha ubwenge mufise mwebwe basubire ku ishuri genda mwige kabisa byo kuza kuremenanya ngaha byarahombe. Acaragenda mwarimu asimbira muri Qur'ani 53:19 urabona ngo Muhammadi ngo hari ngo bikigwamana ngo byitwa Lata na Uzza na Manata ngo shetani ngo acaraza ngo yongorera Muhammadi ngo Muhammadi ngo karasoma ngo agaza kuri sura ku murongo wa sijida ngo acarubama ngo acayubama hamwe na maki n'amashetani. Siko yavuze mwarimu? niko yavuze. Shetani yaragera mwongorera si sawa? Muhammadi yari karasoma Qur'ani shetani aza kumugerageza. Kumwe shetani aza kugerageza nde? Yesu. Muhammadi yarabandanije arasoma yasomye ibiki? Soma nyine wumve. 19 nyene. Yego. Je mmemuona Lata na Uzza na Manata. Uyu ni Gaburiyeli ariko arabwira Muhammadi ati mbe Muhammadi wamaze kubona Lata na Uzza na Manata? Mungu wenu mwingine watatu? Ati na wao ndiye aidi Imana yanyu igira gatatu. Je ninyi mna watoto wa kiume na yeye ana watoto wa kike? Iki ni kibazo ntabwo ari ukuri ni point d'interrogation. Aba rero ikigo ingorane yabo ukubaza ntibazi point d'exclamation ntibazi siko komeza huo abantu mutagira indero mugende mwigisha indero mu rushengero mutagira indero mutahe muhira. Jesse inkorano batagira indero niba ariyo mubigisha abapasitori muvuga ko ariyo ndero mu rushengero mugora ko mindura ko bendura umugabo nta soni ndaguha inyandiko mukanya. Huo ni mgawanyo wa dhulma. Yego basi mnadhulumu Mungu, murarenganya Imana. Hayakuwa haya majina ya Lata na Uzza na Manata
majina mliowapa ninyi aya n'amazina mwabahaye mwebwe na baba zenu. Ninyi na baba zenu bigirwamana nimwe musenye Imana mu butatu. Byari bigirwamana bitatu nyene, Rata, Uza na Manata. Mwabisubirije Data na Mwana na Mutima Mweranda. Ni abasogokuru banyu nyene mu mwuga wa Ruyuzi Kabisa. Ibigirwamana Rata na Uza na Manata mwabisubirije Data na Mwana na Mutima Mweranda. Ubwo nyene nibwo buhakanyi basogokuru banyu bari bafise. Komeza. Masanamu hayo masanamu hawana lolote jambo. Ajya masanamu mwebwe musenga mugana mukabamba imisaraba mukabumba ba Mariya, ivyo naco bizobabarira. Tena Mwenyezi Imana ivyo byose n'ubuzimire bizobajana mu muriro. Iyo niyo aya cimanuka ibwira Muhamadi. Siko bimeze? Niko bimeze. Shetani baratsinzwe. Imana iramubwira ati ivyo n'ibigirwamana byabo. Ati ababisenga bose ni mu muriro. Namwe bwe musenga Imana mu butatu murindira umuriro. Siko bimeze? Niko bimeze. Turabandanya mwarimu. Acha aravuga ati Muhamadi yavukanye Shetani ngo mbere ngo mumareke yaraje ngo arayibaga yikurayo. Siko yavuze ga yeye. Niko yavuze. Jameni hari ubumenyi ubarengeye. Mu mubiri w'umuntu harimo kamere ndemanwa mu bicemwe by'umubiri. Kurya hariho ugice cy'umutima w'ubwenge, harimo n'igice Shetani akuzimiririzamwo. Mu ndemano yose y'umuntu yaremanywe ukwemera no kugira gute n'uguhakana. Nico gituma wewe Imana yaremye ijuru n'iki n'umuriro. Urashobora kwemera cyane ugahakana. Ako kantu gatumye wakana kari muri wewe niko gafise sifa ya Shetani. Ako rero umuntu wese arakavukana n'indemanwa. Muhamadi rero umumarayika yaraje agakuramwo. Si sawa? Sawa. Nuko bimeze. Yego. Ariko Yesu wewe, mbega Yesu Shetani nawe byagenze gute? Yesu we Shetani baragendana, barasangira, bararyamana, baraganira. Yohana 6:20 yaramuhaye n'umunyenga barana uriha yarutsa mwarimu 6:20 yaravuga ati avuga ngwiki nuko Yesu aramwishura ati mbega sijyewe Yesu nabaturanije uko muri abigishwa banje 12 ati nije nabate uko muri abigishwa banje 12 ariko umwe muri mwebwe mwabigishwa banje mwe no murwanizi Satani. Yesu ko yagendanye nawe kutaramurahumu ariko hageze kwa Muhamadi mumerera kwa me anendeni Mariko nendeni nendeni ni Bibiliya wasomye Qur'ani muri Bibiliya soma Bibiliya Qur'ani nendeni mkayubiri injili kwa kila kiumbe. Yesu yabwiye abigishwa be ati mugenda mwigisha injili ku kiremwa icarico cyose. Ikigo kivuga kiti niye Imana yatumye Muhamadi ku majini no ku bantu. Nanje ndabagije niye Imana yatumye Yesu ku biremwa byose. Ibiremwa amajini arimwo, abantu barimwo, imbwa zirimwo, ingurube zirimwo, n'inkoko zirimwo. Yesu Imana imubwira ati genda wigisha injili kwa kila kiumbe. Mbega ibi biremwa Yesu yagiye kwigisha ni ibiremwa bimeze gute kugira ngo tureko Muhamadi barakosheje. Turaca gitabo mwarimu hariya menya umwasi wacu paja 79 soma haraka. Paji ya 79 nyarutsa 79 page. Ego nyarutsa haravuga ati wiki ukuvangana kw'abadayimoni abamarayika bakorowe bahuza ibitsina n'ibikoko. Ngo babamarayika bakoroga bavuye mu ijuru ngo nibo baje bahuza ibitsina n'ibikoko. Nivyo biremwa Yesu yabwiwe arivyo birimo n'amajini. Komeza. Hatavuka ibiremwa bifise igice c'umumarayika. Haje havuka ibiremwa bifise igice c'umumarayika. Ikindi gice c'igikoko. Komeza. Ibiremwa bivanze abamarayika n'ibikoko. Ibiremwa ngo bivanze abamarayika n'ibikoko. Yarutsa mwarimu. Bose baragenda barongora abagore. Umwe wese ahitamwo uwiwe. Batangura gusambana nabo no kubononesha ugusambana. Yarutsa umwanya uhere. Batangura gusambana n'inyoni. Ngo baciye batangura gusambana n'inyoni n'ibikoko vyo mw'ishamba. Icyo gitabo ni cy'abapasitori n'ibikoko vyo mw'ishamba. Eka n'ivyikwega hasi. Ngo nivyo vyikwega hasi. N'ifi. Manuka ivuga cyo ryatunyarutse. Hatuma mu gitabo ca Enoki 7 ku murongo wa mbere. Oya no kuri saho nago. Reka turagaruka. Ataraza kari mu nyuma. Aze gusa pige. Salamu alaykum. Ati kubera iki? Yahere muri Bibiliya, reka mbere muri Bibiliya. Mariko 3:11. Mariko 3:11 impemu zihumanye nazo uko zimubonye nivyo zawikubita
imbere zigasemerera zita umwana w'Imana ama Yesu arazihanikiriza ati gute cyane ngo ntizigende ziramwandagaza imwe muzuma niko zibonye Yesu zarasemerera kuko Yesu atarusaba nafitane n'imwe mumbi yaziga gute funga kinywa pumbafu numa kamo shoka kenda 14 ego 14 havuga ati atoranya 12 amaze kuzikanamira atoranya abigishwa 12 bo kubana nawe maze babatume kwigisha no kugira ububasha no gusenda abadayimoni kumba abigishwa ba Yesu bari bafite ububasha gusenda iki abadayimoni n'amajini abadayimoni aribyo bisigo aribyo majini aribyo bikangwa aribyo binyamwonga aribyo bisuguru ariyo majini Yesu niwe afite ubusabane nabyo yaratirukana kumbafu igitangaza tubona uyu Muhamadi Imana yiwe imurungika ku bisigo ku bidayimoni ku bikangwe ku binyamwonga ku bisuguru azigisha bicehe ibyo bisigo mu bajya tumwe ku bigo bigendehe biza biragwiki ko wowe ni wihana uzoja mu ijuru ibyo bisigo nabyo niti bizoja he ibyo bisigo bizoja he nimuhumurize mumaramare mubyemere mubwire abantu ko mwababeshe ibyo bisigo yabitumwako biza bicehe biza biramwoye mugabane ko wowe ufite ikibazo mu ijuru wihana ibyo bisigo bizokera bicehe TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.